urakaninaza cyane mukama, urakaninaza cyane rutare ku buzima bwacu. Wowe utugejeje kuri uyu munsi wa gatandatu, igenekerezo rya gatandatu ukwezi kw'icumi na kabiri 2025, turi bazima. Utuzanye muri izamu ryo hagati ya saa 12 na saa 3 kuri iki gicaniro c'intava ca saa 12, kugira ngo twungire ubumwe ubwoko bwawe, utunezereze twebwe bakavantara, uduhe umugisha n'umugwiza twebwe iyo tubohorewe mu maraso meza ya Yesu Kristo, tukuzurizwa muri mutima wa mwiranda, ducika ibiremwa bidasanzwe barumuna ba Yesu Kristo, tugahoberana n'ubugingo bushasha, tugahoberana n'imigisha ivuye iwawe, maze tukarindwa kubabara muri iryo zina girana rya Yesu Kristo. Mukama, duhe umugisha uko turi abana bawe. Mukama, duhe umugwiza uko turi ubwoko bwawe. Mukama, duhe umunezero kuko niwe ntandaro y'ibyiza n'ibyishimo ku buzima bwacu. Niwemere ko tubabara kandi turi abawe. Niwemere ko duteterwa kandi tugukunda. Duteture mu makuba y'ubwoko bwose, uduhe ibyiza twebwe abasabyi bawe duhurumbira. Amaraso ya Yesu Kristo nadushire ku ikimenyetso cy'ubudahangarwa, kugira ngo dukire indwara z'ubwoko bwose, tubohoke indwara zo mu nda, tubohoke indwara zo mu intestine, tubohoke indwara zo mu makigo, tubohoke indwara z'umutima, tubohoke ku ndwara z'umutwe udahera, tubohoke ku ndwara z'umugongo, tubohoke ku ndwara z'amaso, tubohoke ku ndwara zo mu bihimba by'ihemero, tubohoke ku ndwara z'amaguru, tubohoke ku ndwara zizanana mu mivumo no mu makara n'igisokoro k'ibicacu. Mutima mwiranda naza byagire muri twebwe, kugira ngo amagufa yari yarakomantaye, imitsi yari yarazibye, inyama zari zaraboze, bwiza twari twaratakaje byose tubihabwe mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mukama Yesu Kristo, umukozi mwiza. Urakoze kubyo ugiye gukorera mu buzima gukorera ubuzima bwacu. Urakoze kuje kuduhindurira amateka. Urakoze kuje kudutera iteka ukadutetura mu makuba y'ubwoko bwose. Komeza utubake, komeza uduhezagire, komeza utunezereze, komeza utwuzuze, kuko turi abana ba rudasumbwa, turi abana ba nyir'ijuru n'isi, turi abana b'umutegetsi, turiteze gutabarwa kw'Imana ku buzima bwacu. Amen. Amen. Amina. Alleluia. Nuko tugire Kristo. Ndabaha ikaze bakundwa b'Umukama, aho muri ku mpande zine z'isi, muri umwanya mwiza w'ijambo ry'Imana, gusoma dukuza ko ijambo ry'Imana tugaheza tugahabwa umugisha wo guhindurirwa izina. Imana yakira umubavu wanyu muzanye kuri iki gicaniro, kandi duhe umugisha wo kuramba no kurambira mu buntu bw'Imana. Mu nyigisho y'165 mbwa turaciye mu gitabo cy'amategeko 27 umurongo wa 16. Harakavumu ukengera se na nyina, ishengero ryose rizokwishura riti amen. Ibi birisibuye sinirwa ndasigura. Kandi nge n'Imana ihana abantu bapfuye bakengera se na nyina, murabizi. Ukunda kubibona, jewe nabisobanukiwe neza mu gitabo c'abacamanza rwose, kuri Samusoni no kuri Yefuta. Kuri Samusoni ababyeyi bari baramubwiye ko kizira ko atarongora umunyamahanga, arabirengako, ntiwamumenya amaso. Garahadi nawe abana kubera se yari yagiye gufyeketa hirya,
barinubye banga umwana se yabyaye hanze baramwirukana arigira mu ishyamba kwiberayo. Galahadi nawe arahora. Ishimana yakoze ni yabateje akavuyo biba ngombwa kubarondera wa muhungu yavyagwa hanze. Cyumvikana ko kutubaso na nyoko kuko abo birukanye umuvukanyi wabo bari baciye urubanza ise na nyina. Hari ibintu tutarekuriwe bugenda babwira ngo harakavuma uwunguruza akarimbi ka mugenzi we. Ishengero ryose rizokwishura riti amen. Kunguruza akarimbi ka mugenzi wawe ni ryajyanije umugore wawe uri umugabo, ni ryajyanije umugabo wawe uri umugore, nta no kunguruza akarimbi. Harakavumwa uwuzimiza impumyi. Ishengero ryose rizokwishura riti amen. Ikitazi gucanganisha ubwenge bw'umuntu kugira ngo muprofite mu kintu runaka. Harakavumwa uwurenganya inyambukira imfubyi n'umupfakazi. Ishengero ryose rizokwishura riti harakavumwa usambana na mukasi kuko aba yambuye se umutamana. Uwo ni umuvumo wo kwa Rubeni, kumenesha ibanga intungane. Harakavumwa usambana n'igikoko icyo ari cyo cyose, kwimatanya. Harakavumwa usambana na mushikiwe ya umukobwa wa se cyangwa umukobwa wa nyina. Ishengero ryose rizokwishura riti amen. Harakavumwa usambana na inabukwe. Harakavumwa uwicira mugenzi we mu misho ubwiyorobetse. Ishengero ryose rizokwishura riti amen. Harakavumwa uwicira mugenzi we mu misho. Ishengero ryose rizokwishura riti amen. Harakavugamwa ubutazigama amajambo y'iri tegeko ngo yakurikize. Ishengero ryose rizokwishura riti amen. Niwumviriza neza ijwi ry'Umukama Imana yawe ukitwarika gukurikiza amategeko yiwe yose ndagutegetse uyu munsi, Umukama Imana yawe azokugira mukuru cyane, akira kuba mukuru mu izina rya Yesu Kristo. Urengera ibihugu byose biri ku isi, jewe ndabyakiriye nawe byakire. Kandi imihezagiro yose izogushungira kira kigusage kuko uzoba wumvirije ijwi ry'Umukama Imana yawe. Mwumve ngo nta yindi condition, nta yindi mpamvu ni kumviriza ijwi ry'Umukama. Uzohezagirwa mu gisagara, uhezagirwe no mu mitumba. Azohezagirwa umwana w'inda yawe, umwimbu w'itongo ryawe, urubyaro rw'ibitungwa byawe, imitavu y'inka zawe n'imyagazi y'ubusho bwawe. Azohezagirwa igiseke cyawe n'inkono ucumbira ngo nuvuga n'umugisha n'umugwizo. Uzohezagirwa utashe, uhezagirwe uvuye imuhira ko n'uburinzi. Mukama azotsindira mu maso yawe abasi bazogutera ko n'ubutabazi. Bazogutera bazananye inzira imwe ukuguhunga bashiragire mu nzira. Bazogutera bazananye inzira imwe mu kuguhunga bashwiragirire mu nzira indwi. Mukama azoguhunda umugisha mu bigega byawe no mu byo ukora byose. Azoguhezagira mu gihugu Umukama Imana yawe aguhaye.
Mukama azokugira igihugu cera ndaciwe bwite nkuko yabikuraganiye niwazigama amategeko y'Umukama Imana yawe ukagendera mu nzira ziwe niwazigama amategeko y'Umukama Imana yawe ukagendera mu nzira ziwe ibihugu byose byo kwisi bizobona ko witiriwe izina ry'Umukama bice bigutinya Umukama azoguhunda ibyiza mu kukugwiza urubyaro rw'inda yawe urubyaro rw'ibitungwa byawe umwumbi w'itongo ryawe Mukama azokugura itunga ryiwe ry'agatangaza ryo joro ngwaye imvura igihugu cyawe mu gihe cyayo kandi ahezagira ibikorwa by'iminwe yawe byose uzoyingurana ibihugu byinshi ariko wowe nta ngurane uzosaba byumvikana ko ari ubuhire Mukama azokugira uwa mbere nazokugira uwa nyuma haleluya uzokwa muri hejuru nuzoje munsi amen niwumvira amategeko y'Umukama Imana yawe ndagutegetse uyu munsi kuzigama no gukurikiza nutahengamira iburyo canke ibubafu mu majambo yose ndabategetse uyu munsi kandi nutakurikira izindi mana ngo uzikorere imivumo rero ariko nutumviriza ijwi ry'Umukama Imana yawe mu kwitwararika gukurikiza amategeko n'amabwiriza yose ndagutegetse uyu munsi iyi mivumo yose izogushikira ikugweko uzobika ivume mu gisagara ubika ivume mu mitumba azovuma igiseke cyawe n'inkono ucumbiramo azovumwa umwana w'inda yawe umwimbu w'itongo ryawe imitavu y'inka zawe n'imyagazi y'ubusho bwawe uzobika ivume utashe ubika ivume uvuye imuhira uzobika ivume utashe ubika ivume uvuye imuhira urumva uruteretse iyo rupfa kudakurikiza amategeko y'Umukama Mukama azokurungikira umuvumo uruhagarara ugume ugeramiwe mu byo uzokora byose ushikuhone uzimangane bukwi na bukwi kubera ikibuzo wakoze mukomera mwumva ari ikindi kibimane kwagirije kuyeba n'ikibi kinoka guheba Imana n'ikibi kinoka Umukama azotuma karanda kakuzimanganye mu gihugu ugiye kwinjira mu gucigarurira kutarambira mu Imana yagwaye ku bacu Umukama azogutera umunani kurya ntuhage inyanga guhorana ubugwayi uguhurikwa ubushi ukugaduka ingesi n'ibungu bigukurikirane gushika uherengetera murumva ingwara Umukama gutetse kuko wamuhebye ijuru rizohinduka umuringa hejuru y'umutwe wawe munsi yawe nawo isi hinduke icyuma Umukama azorekurira ku gihugu cyawe imvura y'umukungugu n'umunyota bigukoragurikire ko biva ku ijuru gushika uherengetere Umukama azotuma utsindwa imbere y'abasi bawe uzobatera uzananye inzira imwe mu kubahunga uzoshwiragirira mu nzira indwi uzoba agahabwa mu bwami bwose bwo ku isi
umubyimba wawe uzotandagurwa n'ibisiga byo mu kirere be n'ibikoko byo ku isi kandi ntawe uzobitesha. Umukama azogutera ibihute byo mu Misiri, ibibyimba, ibihara n'amaherehere udashobora gukira. Umukama azogutera ibisazi n'uruhumyi, ucike ikiyingiyingi udashobora gukira. Umukama azogutera ibisazi n'uruhumyi, ucike ikiyingiyingi udashobora gukira. Umukama uzokabakaba ku mutaga nk'uko impumyi ikabakaba mu mwijima. Ntuzotera imbere mu migambi yawe, uzokwama ucinizwa iminsi yose kandi bame bakunyaga urudahengeshanya. Uzokwama ucinizwa iminsi yose kandi bame bakunyaga urudahengeshanya utabara. Mukama tugirire ikigongo. Uzoresha umugeni uwundi mugabo mwabire, uzokubaka inzu ariko ntuzoyibamo, uzotera imizabibu ariko ntuzoyamurika. Imfizi yawe bazoyicira mu maso yawe ntiwiryeko namba. Indogobwe yawe bazoyinyaga bayikure imbere yawe ntibazoyigusubiza. Ibitungwa byawe bito bito bazobishumurira abasi bawe atanugutabara. Abahungu n'abakobwa bawe bazojanwa n'abandi bantu, amaso yawe azobibona, azohera mu nzira umunsi wose atako uri bubigire. Ibyimburwa by'itongo ryawe n'ibyo wabiriye akuye bizoribwa n'abantu utazi, kandi uzokwama ucinyizwa ucurwa ufuni na buhoro iminsi yose. Uzosarishwa n'ibyo amaso yawe azoba abona. Umukama azogutera ibihute bididima ku mavi no ku matako kandi ntuzobikira. Bizohera mu bihute bididima ku mavi, bizohera mu bworo bw'ikirenge kugeza hejuru ku mutwe. Niko na Yesaya avuga. Wewe n'umwami uzoba wiyimikiye ngo akugabe, ni ukuvuga ubwa butware. Hari abantu musigaye mugabwa n'inzoga, abandi abapfumu, abandi. Umukama azobareka mujanwe mu gihugu wewe n'abasokuru bawe mutigeze mumenya, aho uzokorera izindi mana zikozwe mu biti no mu mabuye. Uzokorera izindi mana zikozwe mu biti no mu mabuye, uzobakajoreza. Uzoba iciro ry'umugani n'akamenyo y'abatwenzi mu bihugu byose. Umukama Imana yawe azokujanamo. Uzosohora imbuto nyinshi ubiba mu mirima yawe, ariko uzokwimbura bike kuko inzige zizobirigita. Uzotera imizabibu kandi uyibagarire, ariko nta muvinyu uzonywa. Ntuzoyamura kuko impongwa zizoyirya. Uzoba ufise imizeti ariko nta mavuta uzokwisiga kuko imizeti yawe izohunguruka. Uzobyara abahungu n'abakobwa ariko ntibazogumana nawe kuko bazobagira imbohe bakabambukana. Ibiti byawe byose n'ibyamwa byo mu murima ibiti byawe byose n'ibyamwa byo mu murima wawe bizokwiganzirwa n'inzige. Inyambukira iwawe izoguma itera imbere, ntawe ugume usubira inyuma. Iyo nyambukira izoguha ingurane, ariko wowe ntaco uzoronka uyigurana. Izoba umutware nawe izoba umutwe nawe ube umuritso. Iyo mivumo yose izokugwako igukurikirane
kandi ikwizizire gushika uherengetere, kuko utazoba wumvirije ijwi ry'Umukama Imana yawe, uzigame amategeko yiwe n'amabwirizwa yiwe ndagutegetse. Iyo mivumo izokugumako, ikubera ikimenyetso n'akajoreza umwe n'urubyaro rwawe na ntaryo. Kubera ko utazoba wakoreye Umukama Imana yawe mu kanyamuneza n'agahimbare k'umutima, ugitunze mu bintu byose uzokorera abasi kandi ukenye byose. Uzokorera abasi, Umukama azogushurira ko utubitse umukanda kandi unyotewe urigusa kandi ukenye byose. Azokuremeka umutwaro w'icuma ku izosi ushika uguherengetetse. Kubera ko utazoba wakoreye Umukama Imana yawe mu kanyamuneza n'agahimbare k'umutima ugitonze, Umukama azogushurira ko igihugu giturutse kure ku mpera y'isi, kikwanure bwa nkona, igihugu kivuga ururimi utazi, igihugu gifise mu maso ateye ubwoba, kituba umutama kandi kitagirira impuhwe. Imirima yawe gushika uherengetere rwose, naco kizogusigira, zaba ingano, waba umuvinyu mushasha, yaba amavuta mashasha, yaba imitavu y'inka zawe, yaba imyagazi y'ubusho bwawe, gushika kiguherengeteze, kizokugariza mu bisagara. Kizoga ibivuye mu bitungwa byawe n'ibivuye mu mirima yawe, gushika uherengetere rwose, naco kizogurisha, naco kizogusigira, zaba ingano, waba umuvinyu mushasha, yaba amavuta mashasha, yaba imitavu y'inka zawe, yaba imyagazi y'ubusho bwawe, gushika kiguherengeteze. Kizokugariza mu bisagara byawe byose, gushikaho impome ndende z'amabuye kandi zikomeye ziri mu gihugu cyawe zisenyuka kandi arizo wari wishimiye. Kizokugariza ibisagara byawe byose mu gihugu cyawe cyose Umukama Imana yawe yaguhaye. Uzorya abana wibyariye, uzorya inyama z'abahungu bawe n'iz'abakobwa bawe, umukobwa Imana yawe yaguhaye. Muri mwebwe umugabo w'umutima woroshe kurusha abandi kandi yinengesera, azoraba ari uwo bavukana umugore yabumbatiye, abo agisigaje mu bana biwe, kuko atinya ko yohava aha umwe muri bo ku nyama z'abana biwe azoba ariko ararya, kuko ataco asigaranye na kimwe, yugarijwe ari mu marushwa, umwansi we ntazoba. Mutitwareka gukurikiza amajambo y'iri tegeko yose yanditse muri iki gitabo, ngo wubahe iryo zina rinini kandi riteye ubwoba, ari ryo
umukama imana yawe, umukama azotuma ibisebe byawe n'ibisebe by'urubyaro rwawe birenga urugero, izo ibisebe binini binini kandi bidakira, azotuma urwara indwara mbi kandi zidakira, murumva kutumvira Imana biri kubateza indwara mbi kandi zidakira, azogusubiza ko indwara zose wahora utinya, zimwe yasuka kuri, azogusuka ko indwara zose, muzosigara muri abantu bakeya, azobekurekura ko gushika urengetera. Ijwi ry'umukama imana yawe rizosa n'iribaye ingumu ku buzima bwawe. Kurya umukama yahimbagwa no kubagirira ineza kandi akabarondora, niko umukama azohimbagwa no kubahonya akabaherengeteza. Gutyo muzoranduka muve muri ico gihugu mugiye kwinjiramwo ngo mucigarurire. Umukama azoshwiragiza mu bihugu byose kuva ku mpera y'isi gushika ku yindi mpera y'isi, aho uzoheza ugakorera izindi mana, yaba wowe canke ba sokuru bawe. Mutigeze mumenya imana zikozwe, kuvana mu mpera y'isi gushika ku yindi mpera y'isi, aho uzoheza ugakorera izindi mana, yaba wowe canke ba sokuru bawe mutigeze mumenya imana zakozwe mu biti no mu mabuye. Muri ibyo bihugu ntuzokwigera utekana, ntuzoronka nawe ukandagiza ubworo bw'ikirenge cawe. Uri aho hantu umukama azotuma umutima wawe uhinda agashitsi, amaso yawe aroke n'amaganya, aroke n'amagara yawe ashira yonga. Umutima wawe uzokwama uhagaze, wamana ubwoba ijoro n'umutaga. Umutima wawe uzokwama uhagaze, wamana ubwoba ijoro n'umutaga. Ntuzoba ucishimiye ubuzima bwawe. Mu gitondo uzokwiganyira uvuga uti ese icoma bukira, ku mugoroba nawe uzoganya uvuga uti ese icoma bugaca. Uzobivuga bitewe n'ubwoba bwuzuye umutima wawe n'ibyo amaso yawe azobabona. Imana idutabare dutandukanye n'ubwoba bizogukoze, kandi atsinda twarazuye umutima w'Imana, twarazuye umutima w'ubwoba. Hanyuma umukama azogusubiza mu Misiri akujanye mu bwato, agucishe mu nzira nari narakubwiye, ntuzokongera muzokongera kuyikubita ijisho. Mushitseho muzokwigurisha ngo mube abaja n'abajakazi b'abasibanyi, ariko ntihazoboneka uwubagura. Imana itugirire ikigongwe, Imana iturengere, Imana idutere iteka, Imana iduteturure. Mana yanje y'imivumo mumvise gute? Ndasabye ngo Uwiteka atwagurire imbibe, aduhe umugisha n'umugwiza. Turadushikira ijambo rya gatatu rya Musa, kandi iyi mivumo n'ukuri nta nindi sengesho nobwira, niwumvira Imana wubaha Imana, nutumvira Imana ngo wubahe Imana, iyo mivumo uje kuyisubira muraho. Yose ikomoka mu kutumvira Imana. Mwarahezagiwe, muragahonema y'Imana, urukundo rwayo, ububasha, ubutware, ubushobozi
n'ubudahangarwa bwa mutima w'Imana bibe kuri twebwe, biduhuze n'ibyiza byose twagenewe. Muri twebwe habura urwango, maze umugisha n'umukwiza bikomoka ku Mana imwe rudende bitwikira ubuzima bwacu, tubone gutwikurwa kuri buri cyago cyose. Amen, amen, amen. Imana nyine amahoro ibishimire, ibanezereze kandi batandukanye n'ibyo byago by'ubwoko bwose. Mwarahezagiwe, muragahorana inema ya rudasumbwa.